Arsenal de Gunners kipe Arsenal irabaho gutega umugabo witwa Martin Odegaard ubwo hari giyunga cuka Arsenal bukisanga kusigo zigihura negusha mu kwezi kwa mbere bagiye kurondera uwo subirira Martin Odegaard kosho no kubayagaruka kagaruka atari kuri amezure yo gusura kandi gukina neza ngo gukorera afise cyane ko tubona ari karagera rushit kumvune yarasanzwe afise Arsenal irabaho gute itagira captain wayo ndavuga umugabo yitwa Martin Odegaard mu Norvège cyo bita Kugira ni Kugira kabisa ko Arsenal si ko Arsenal bashobora ko bagira tangure kuba muri bwa buzima bugoye ku muswa hariyo n'indi nkuru mbi mbonye kwa Arsenal mu makuru mabi gusa ubona bavunikishije umugabo witwa Bukayo Saka yaraye ababaye muri equipe nationale y'abongereza iri kwitsindwa n'abagiriki abaganga arico baravuga naco baravuga ariko no kumusore yanasubirije umugabo witwa Bukayo Saka basubije hakiri cyane subiro na anonyme Dweki nkuko vyandikwa na Premier League nyene bari bati nouveau coup dur pour Arsenal avec Saka touché à une jambe et contraint de laisser ses partenaires lors de la défaite de l'Angleterre face à la Grèce en Ligue des Nations. Bukayo Saka suscite une vive inquiétude du côté d'Arsenal. Ubwoba ni bwinshi ku ruhande rwa Arsenal nyuma yo kavuye mu rukino ku munsi weje babaye aho bariko baratsindwa n'abagiriki kuri Wembley Stadium tsindo 2-1 bariko batsindwa n'abagiriki babasindiye muhira batakaje imwe mu nkingi za equipe nationale no muzi ntotinya kuvuga yuko nkuyemwo Henry Kane ngakuramo Jude Victor Bellingham Bukayo Saka ni umwe mu bakinyi bafashe umubakinyi batatu beza bariko barafasha ubwongereza Bukayo Saka arimo cyane rero no munsi ukaca wumva atakaje Martin Odegaard wari ufise icizere cyo kweja garuka asoyogira Roshit Saka ramukurikiye Ski Arsenal tagira Saka ntigire Martin Odegaard mwararekuye Fabio Vieira yamaze kubagenda ariko barazanye Mikel Merino oya bararekuye capable yo gukina hagati mu kibuga akagasore ka kitwa Emile Smith Rowe Reece Nelson na Emile Smith Rowe na Emile Smith kwa Fulham bagiye bose na bagiye kwa Fulham bose bano basuruka ari babiri ndabona Arsenal mu kibazo gikomeye cyane kabisa Arsenal kubura Bukayo Saka by the way ni nawe mukino ubwo ngo musa dafise umusubirizi ari convenable ari capable yo gutanga kuko namusugiye kuraba umusubirizi wa Bukayo Saka byanga bikunda araba Raheem Sterling uko bigenda kose byanga bikunda araba Raheem Sterling ariko kandi ugiye kuraba hari kenshi nanabonye no mugabo adafata risk ugasanga yahisemo gukinisha nka Trossard ruhande rumwe rundi ruhande Martinelli Kaya gapointa inyuma yabo birumvikana ko Merino azoca yiyongera kuri Thomas Partey nuno mugabo azwi ku izina rya Declan Rice ariko ikibazo hano gica kiza deja no muri no effectif nous ne sommes pas sûrs yuko mugabo yitwa Thomas Partey tutari mu kumubura nawe nyine ko ni mu makintu twabonye akarigwa n'imvune iyo nkino zibazo urutavana kuko mu gihe cha Boxing Day equipe igomba kuba competitive cyane equipe irakina FA Cup irakina Carabao Cup irakina Premier League irakina Ligue des Champions nivyo Ligue des Champions no musi na utawufise objectif yo kwitwara ariko ugomba kwitwara neza mu izingino 8 kose no musi amanota agera kuri 4 mu nkino zibiri kandi no musi ugiye kuraba statistiquement nyuma yo kubura Odegaard nivyo bagiye barasarasana mugabo ukabona ko igihengeri cyo kigihari niyongera ko Saka urumva yuko kiraba kibaye ikibazo uno mugabo azwi ku izina rya Martin Odegaard ku myaka 25 nawe kapiteni wabo numwe mu bakinyi statistiquement twarabivuze muri saison ya Varane passé muri saison zibiri ziyeze numwe mu basore bagize uruhara mu itsinda birenga 200 saison zibiri ziheruka numwe mu basore un bon organisateur ubona ko Arsenal ivyo bariko barubaka vyose bakeneye ko equipe défensivement iba equipe ikomeye kugira ngo baribere no mugabo kuko la meilleure version mugabo witwa Martin Odegaard ni Arsenal nziza ukukunu kwa Manchester City wadwa equipe ku mugabo witwa Kevin De Bruyne cyangwa se KDB tukabona ko Kevin De Bruyne afise Rodri Cascante afise abagabo nka ba John Stones afise abagabo bakina ku bandi gunyuma bagaze nza nka Kyle Walker ntacu datuma umugabo azwi ku izina rya Kevin De Bruyne haba nigiye bataba bafise umugabo azwi ku izina rya Erling Braut Haaland urabona ko akatari gake Pep Guardiola yarakinishije umugabo azwi ku izina rya Kevin De Bruyne numero 9 agakina numero 10 agakina numero 7 agakina ku manda yagiye atandukanya agakina numero 8
no munsi ariko ivyo byose bigakunda kubera yuko akazi kiwe defensive makagabanijwe nuno munsi Odegaard buriya kwa Arsenal numukinya fitinga muri style bakina ariko rimwe na rimwe byasabye ko Arsenal yubaka equipe iri beaucoup canke yikwije defensivement kugira ngo ashobore gutanga ugwego gwiwe tumwiteze ko ariko adasabwa ibintu byo garuka kuzibira cyane kuko vyo mwicira ugwego. Martin Odegaard numwe mu bakinya Arsenal no bwango ifise muri saison zibiri zirangiye 2022-23 na 23-24 ateye ubwoba. Kuko afise uruhara mu bitsindo 22 hose iyo myaka itatu hamwe no bwango muri 2022-2023 mu match 45 uruhara mu bitsindo 42 mu bitsindo 22 no kubanga bitsindo 15 na assist ndwi 2023-2024 uruhara mu bitsindo n'ubundi 22 mu match 48 11 b 11 passes decisive. Arsenal igacimubura igacisubira ikamuburana novuga ngo numwe mu bakinyi bayo bameze neza yitwa Bukayo Saka afise novuga ngo biharuro biri hejuru yo Odegaard wumva mu myaka novuga ngo itatu irenganye kuko 2021-2022 Bukayo Saka nico gihe yaratanguye kuryoha neza hamwe dutangura vuga ati Arsenal hako hano kariga gikina nka kawinga kariga gikina nka karaterali oya ntuzi ko uno mugabo azwi kwizina rya Mikel Arteta niwe cyo kwamuhindurira ikibanza amaze amuhindura mu winga ariko yari mu kinyakina kono yaduze kinishwa kuri gatatu aca mubona mwana avuga ngo potentialite nyinshi cyane zishobora gufasha equipe aca muhindura mu nimero 7 birakunda muri 2020 urabona niho yaragitangura kwintegra muri equipe mugura mu match 43 Saka yatsinze ibitsindo 12 atanga assist no kuvuga ngo uruhara mu bitsindo 19 22-23 rero amaze kuba Saka wa vrai umwe na equipe nationale ibona ikishimira ibitsindo mu match 43 ibitsindo 15 assist 11 uruhara mu bitsindo 26 umwaka uheze ibitsindo 20 mu match 47 na assist 13 nukuvuga ngo mwa bakinyi babiri ku mwaka yabo Odegaard yaba Bukayo Saka baduza nivo no munsi Bukayo Saka muri match 153 amaze gukina Arsenal afite uruhara mu bitsindo 60 urumva ama assist n'ibitsindo yatsinze dushimira cyane Landry novuga ngo anamaze kuba abituzaniye hano kuri YouTube murabe uwo Bukayo Saka rero ukacumubura ibinotsana nande na Martin Odegaard raba Arsenal's top chance creator abaremye uburyo bwinshi bwavuye mu bitsindo. Martin Odegaard iminota 167 yaremye uburyo bwavuye mu bitsindo bugera kuri 17 nako bugera kuri 17 nivyo no kuvuga ngo bimusaba iminota igera kuri 45 kugira ngo niburi abaremye uburyo bushobora kuva mu gitsindo. Mugibona ko Emile Smith Rowe yasohotse buri yari we agira kabiri urabona ko bano bagabo rimwe na rimwe bagiye bararekugwa ku ruhande rwa equipe ya Arsenal mu myaka 5 yeze bari mu bagabo bakoze cyane. Urabona Willian yaciye yavuye kwa Chelsea urabona urwego rwa Nicolas Pepe urabona ko uno munsi umugabo uzwi ku izina rya Ken Tierney ari we mu minota 2517 yaremye uburyo bugera kuri 38 ariko uramusugize moyenne urabona ko bimusaba iminota 66 vangu uramusugize moyenne gituma Odegaard azubwa mbere ufashe iminota mike byamusabye kugira ngo areme uburyo bugera kuri 17 usanga ari bamukinyi bimusaba umwanya muto cyane gusumba abandi bose baheruka ko baca mu imyaka 5 heze kugira ngo areme uburyo bushobora kuba bwovamwe igitsindo. Nico gituma navuze ati Arsenal kugira ngo ibe nziza igwana no kuba yotunga Martin Odegaard mwiza. Martin Odegaard nawe kugira ngo abe mwiza kuko mfata nka saison mwakwezi na saison ya Varane Pass ni mwiza gusumba mwakwezi kuko mwakwezi Arsenal yavunikije umugabo witwa Thomas Partey kirekire biba ngombwa ko Arsenal brikora igakinisha nimero 8 rimwe nka Kai Havertz wundi mwanya Jorginho ukabona ko Odegaard arikarakina zingo cha gihome cha urakiri nyuma yanje cha Thomas Partey ndetse na Granit Xhaka nikigihari fise Rice wenyene mugiye nkino sezo dufata karuru urabona ko Partey yagarutse
kandi partnership hagati ya Partey na Declan Rice ni nziza imaze kubikunda cyane. ibi byagomba gusubira kuduha la meilleure version y'uno mugabo azwi kw'izina rya Martin Odegaard nkuko twabibonye Varane pass yeah mugabe ibi byari bitangwe gukunda. Martin Odegaard asubiye kugira Rushite kuko byari byitezwe ko ashobora kugaruka mu kwezi kwa 11 mugabo no munsi nkuko vyandikwa n'inyamakuru giye bitandukanye byo mu gihugu cy'Ubwongereza yasubiye kugira Rushite. Twari twabwiye ko yamaze kubatangura gukora muri salle domestication n'ibindi bigiye bitandukanye yagize Rushite kuvuga ngo araza kugaruka mu 12 yeah kandi no munsi ugiye kuraba Arsenal bimirije inkino zikomeye UEFA Champions League umugabo azogaruka amaze kugera ku ndwi igira gatanu cyangwa gatandatu. ugiye no kuraba muri championnat Arsenal nta migwi ikoma ku mibaraki nta migwi barakina ni barakina na Chelsea ni barakina na Liverpool ni barakina na Chelsea ni barakina na Liverpool Tottenham barakina oya Tottenham barakina Tottenham kangurabi Arsenal na Tottenham kangurabi oya ni barakina oya Arsenal irasigaje inkino zikomakomeye kuko ni barakina na City kipi rapfa se Manchester barakina Manchester barakina Manchester United oya Manchester United ni barakina Spurs barakinye mzee Spurs barakina bamaze gukina na Tottenham bamaze gukina na City Spurs barakinye Chelsea asiga Liverpool asiga Manchester United Aston Villa barahejeje ariko Newcastle ni barakina kuko uno musto vuze equipe zikomeye nizi equipe zobuzi gikombe equipe Arsenal parce que uno musi Arsenal sinibaza kwija kwa Newcastle igiye gutora 3 Premier League bahere kwa Wolverhampton bakurikiza Aston Villa bakurikiza Brighton and Hove Albion bakurikiza Tottenham bakurikiza Manchester City twitaye bakurikiza Leicester twitaye kuri course bakurikiza Southampton twitaye rimwe na rimwe kuri course navuga ngo waba arimwo ikintu conyene nako zangina ubona ko je biri kubindi Tottenham bari bayitsinze kimwe ku busa urumva yeah Brighton baranganya gitsinda cha Gabriel Magalhaes bari gutsinda Leicester 4-2 batsinze Paris Saint-Germain match bari kuri GP ya Southampton bayitsinda 3-1 Liverpool bayifise igenekerezo rya 70 ariko Sharo 27 ko hari amashoke menshi 12 z'umugoroba zirenga ku minota 30 bafise Liverpool kuri Emirates igenekerezo rya 70 statistics za Martin Odegaard assist zitatu sindo bine dribble zafashe 14 mu nkino 22 Musolenizi niburi ibica 84 kwijana by'amapasi atanga ku rukino equipe ya Chelsea kajimino barakina na Manchester United na Higuaye Chelsea barasiganekerezo ga 10 kwezi rabuno muso mu nkino 22 afise niburi to ya passe reisi ku bica 84 kwijana bafise Inter domina muri Ligue des Champions genekerezo ga 6 kwezi 11 kipe ndayinyoye mzee iyi equipe ikaba yagarukanye Bukayo Saka iyi izo kuni ikomeje Bukayo Saka ariko by the way abantu bumve ngo nivyo nturi buhagare kuri Bukayo Saka ko ntuzigiye ari bumare ariko kandi Odegaard equipe yari itangwe kumenyera kuba mu bihe Itamufise mugabo yari inkuru nziza yari très proche yo kugaruka uramusaba ko bagize Roshite nizi statistique n'inyubako za Arsenal zikeneye Odegaard gusumbana cy'umukuru muzi Odegaard akeneye Arsenal of course parce que si Odegaard ariko yubaka mugari Arsenal ariko yubaka ku gwego wo kuba equipe iharanira bino bikombe kandi twagiye tubona mwino myaka Arsenal kiragira profile yaba bakinyi vuga ngo twoba tumi gikombe mwabo Odegaard no musafati yambere kuko jewe ushobora kumbwira Saka mugabo no musi umukinyi wa mbere mwiza Arsenal fise bien sûr ni Martin Odegaard kuko Odegaard kesa so gutsinda ibyo bitsindo kesa so assist kesa so organiza kesa so karite zose Arsenal ikeneye kugira ngo ikine ibintu vyiziro nk'umusaruro Odegaard afise mu ruhara mugiye Bukayo Saka c'est un grand joueur ashobora gutsinda agatanga izo assist ashobora gucenga ariko no musi côté organisation Bukayo Saka uramutumika ariko les amis imbere yuko navuga ngo tuba tuva kwa Arsenal canke muri Premier League mbonye navuga ngo liste y'abakinyi bazoba bari libre mu mwaka donc iyi saison turimo irangiye mu gihugu cy'Ubwongereza gusa igituma ndayigarutse ko abenshi canke abakomeye muri bo nabo mu gihugu cy'Ubwongereza iyi equipe imeze kucyara itwara Champions League turiko turakina umwaka witwara ifoto hari irahari tanga ifoto se bayizana kuri Twitter reka ndayikubite Randre kuri Randre ayizana aho ngo Martin Odegaard atego saison umupira w'amaguru ugiye kubura saison 2022-2023 wabonye Martin Odegaard Hazard arakomeje yidoge umupira w'amaguru ugiye guhomba ibica 72 n'ibicindwi kwijana namone umugabo uyu mu nimero 10 no munsi bari mu gihugu cy'Ubwongereza equipe zabo ziriko ziyadugana waka progressa uyu ni shusho ya nimero 10 mwiza igihugu cy'Ubwongereza gifise mu nuze
Yeah, of course. Oya ameze neza cyane Ra. witwa Yuri Tierman Martin ngaho, Richard Janet, James Milner, Rodrigo Betancourt, Thomas Partey, Eberechi Eze, Solly March, Scott McTominay, Rocha Makarista n'uwitwa Josh Da Silva. Randra arabe foto namaze kuba ndayimukubita yizane undabire anihute cyane umupira w'amaguru uraje upfa kare uhombe burundu. Uzi ko Martin Odegaard yajya nyuma ya Bruno Fernandes, ariko surafakazwa na wewe yoba yarabuze. abandi mu kubona Monami Aya bana barasanzwe. bano barasanzwe pe Hazard ntiyari ko aridoga ngo hogera hata Ballon d'Or atazasubira kuyitanga. barasanzwe Reka turindire turabe Ikintu kugeza ubu kikimbabaje, harimo Neymar. ikintu n'ubu kikimbabaje randi. Uyu we yatakaye kuva Si nkunda Arsenal, nkunda EPL. EPL irikirabura. EPL irikirahomba EPL irikirabura nimba uno munsi ari abantu baryoheje umupira. Ni Arsenal kubera Odegaard. Ni Man City kubwa KDB. Ni Aston Villa kubwa bano basore bayo bagera nko kuri 3 canke 2. Oli Watkins ongera ko John Duran kiriko kiramusubira neza. Yuri Tierman hagati mwiza Madonna na Mvo ni kubwa Chelsea Corp Hey. bagirasa Ra. Open play chances created 2022-2024 yocha kwica Odegaard yose arayoboye. Onye free agent mwakuza wabonye free agent yamaze kubihagera abantu bari kuri YouTube murayibona. aba bazoba bigenga kuva genekezo ya 30 ukwezi kwa gatandatu 2025. hano urabona ninde ari buburi mu gotari Neymar we Ninde ari kapiteni KDB nawe nyana se na offer yari ya ari na sere basubiye gutanga indi offer. basogutanga indi offer yo kumuhemba Oye baramutwara umuliyoni kundwi baramutwara KDB. Witwa Menetsi mwigori Van Dijk Alex Mere wa Napoli. Van Dijk witwa ta Davis, Trent Alexander-Arnold, Kimmich witwa KDB hagati mu kibuga, Son uruhande rumwe witwa Sarundi ruhande, Neymar ndetse witwa Jonathan David. None Neymar kontra rangira tigeze akina. Ariko afise ibikombe bitanu. Neymar Junior kontra rangira tigeze akina ari ira. Diozora afise de champion. Neymar Junior. Nakina kimoto. Umviriza Neymar. Diozora ko yagiye no kuri bench. Neymar no kuri bench ariko kubera imvune. Singira ndagusigurira ubwiza bwa Neymar nutashira igitambara cirabura mu maso. Iconze nuko mu Barabu. Nabuhari. Ateke ibikombe bitanu Cristiano amaze yo sezo. Afise igikombe kimwe. Musarandire ndagukubita kana. Ni equipe yamutunze. Mwaba bakinyi bose. None Cristiano ni watunze equipe cyane imutunze. Aba bakinyi bose umukinyi nuno munsi dushake dufate ko kontra zabo zirangi bace bagarika umupira w'amaguru. Isi y'umupira w'amaguru yobihombye kuri Jonathan David, yobihombye kuri Alphonso Davies no kuri Trent Alexander. Basigaye bose no munsi ntaco batatanze karere zabo zohagarara bikijana. Ariko na Davies acari mucuca. Nawe yavuze Davies na Arnold Trent Alexander na Jonathan David. Abasigaye bose ni. Abasigaye barabikoze byararangiye. Nuko kuri Arsenal the Gunners ku mugabo witwa Martin Odegaard. Ari wo mbonye John Mwasa ngo Kimmich ndamubona muri Barca ariko ndakubwire ko kibanza kwa Barca. Bird yamaze kwimenyesha biri hafi cyane umusore agiye kongereza amasezerano kwa Dominic. Tunabitiranye mwana shaka no equipe ya Bayern Munich n'abakinyi bati tumeze neza cyane kuva umugabo witwa Thomas